n'inyigisho z'imyuga. Nyuma yaho zibonekeje yuko kuva bahejeje gukora ikibazo cya leta, abanyeshuri bahejeje umwaka w'icenda baciye batangura kwigenza nabi, mbere abatari bake bakaba baciye baheba ishure gushika naho n'ibibazo by'igice cya gatatu bataje kubikora. Ubushikiranganji bw'indero n'inyigisho z'imyuga buramenyesheje abarundi bose, bwongera bwibutsa cyane cyane abanyeshuri bakoze ico kibazo cya leta gitanga uburenganzira bwo kwiga mu gisata cy'inyuma y'ishure shingiro bikurikira. Bwa mbere, abanyeshuri baciye baheba ishuri bazohanwa hisunzwe ingingo ya 31 y'itegeko nshikiranganji inomero 610 agakoni gakitse 2026 yo kuwa 17 Mukakaro umwaka wa 2017 rishinga itegeko ngenderwako rigenga amashure shingiro n'ayakurikira, byongeye n'amanota yabo mu kibazo cya leta azoca abana imfagusa. Nico kimwe n'abazoyoberwa mu manota y'indero, nabo nyene amanota yabo mu kibazo cya leta azoca abana imfagusa. Abayobozi b'indero mu makomine basabwe kumenyekanisha iri tangazo mu mashuri yose bajejwe no kuryubahiriza. Barasabwa kandi no kurungika mu biro by'umushikiranganji intonde z'abanyeshuri bafatwa n'ingingo mu makomine yabo bitarenga igenekerezo rya 3 mu kwezi kwa Myandagaro 2018. Ubuyobozi bujejwe itunganywa ry'ibibazo bya leta ku rwego rw'igihugu busabwa gushira mu ngiro iyi ngingo. Abayobozi b'amashuri yoba yarahejeje isuzumwa rya mbere ry'amanota y'abana no gutanga amanota yo mu ndero, bimwe twita première délégation, barasabwa kuzirikana ibiri muri rino tangazo mu isuzumwa rigira kabiri byo twita deuxième délégation. Mwakoze. Turaronka hirya no hino abanyeshuri baraheze ishuri, abatari bake baraheze ishuri, abandi baraheba ibibazo. Mugabo mu kwigenza nabi kwabo hariho n'abasigaye batacubaha abarezi babo cyangwa abayobozi b'amashuri. Iyo ngendo rero ubushikiranganji bushobora kuyemera. Nicyo gituma muri itangazo twibukije abayobozi mu mashuri, mu makomine no mu ntara yuko dusanganye amategeko abihana. Mu gihe rero umwaka w'ishure utararangira, abo bana batiza guhanwa twisunze amategeko asanzwe ari. Nicyo gituma rero twibutsa iyi ngingo ya 31 yo muri iri itegeko rigenga amashuri yuko batiza kurikurikiza. Mbere twibaza yuko muri uyu mwanya turiko turavugana abayobozi bakurikiza neza amategeko nk'ubu bashobora kuba baramaze kubikora, baramaze gufata ibintu. Haragaragara ko umunyeshuri baregeze nabi cyane kuzo mu busanzwe amashure, ubuzima bwa misi yose bw'amashure burabwa n'abayobozi, kandi ubushikiranganji bugakorera ku vyegeranyo bivuye mu mashuri. Ubu rero turacyari mu cya kiringo cy'uko mu mashuri bahejeje kwegeranya amanota y'abana yose baheza bakayasuzuma bagafata ingingo z'abungurizwa n'abatungurizwa. Muri icyo kiringo rero twebwe ubushikiranganji burindira yuko ivyegeranyo bishikira.
icyo twashaka cyane cyane gushimikira ko n'abanyeshuri bazofatwa n'iyo ngingo kuko nk'akarorero iyo ngingo ya 31 iravuga neza yuko umunyeshuri ahebye ishuri kandi amaze iminsi irenga 7 ataboneka ku ishuri atambona imwe yataha, uyu munyeshuri arirukana. Muca mwumva rero nk'umunyeshuri yirukanywe ntazoheza ngo agaruke ejo ngo mpaye amanota yanjye, ntibishoboka. Rero ubushikiranganji bukorera ku vyegeranyo vyo mu mashuri, kandi ibyo vyegeranyo biba birimo ingingo zafashwe n'abigisha bose bari kumwe. Nico gituma ubushikiranganji butokwihutira kuvuga amazina, kudondagura amazina, turindiriye ico cegeranyo, akaba nico rero tuzoshobora gufatira ku ngingo. nta shure muba mufise ryoba ry'amashure yakoze amashure ni menshi turinze ikiganiro n'amashure ni menshi. Ubwo rutonde rero dutunga nta rutonde dushobora kuba, kuko dushobora kuba tuvuga ko ari menshi mugabo ayo tuzi ari make dutugeranije n'aho ibyo bintu biba byarabaye. Cyo gituma mu gihe tutararonka izo ntonde byo tugora kugira ngo dutange ibiti. mbega muba muramenya icyo byavuye kugira ngo barashobora gusubira ku mashuri? Icyo biva ko kumbure ni ukutamenya gutegera neza amategeko. Turashobora kubona itegeko tukarisoma turi 3-4 mugabo ntitubyumve kumwe, birashika. Hariho rero abisunga itegeko rivuga yuko umunyeshuri yamenye ikibazo cya leta naho tuba yamenye mu ishuri ashobora kwiyunguruza. Aho rero bakibagira ko hariho n'ayandi mategeko. Hariho rero kwihenda kandi rw'abanyeshuri batari bake bibaza yuko atangorane, tutomenya naho umwigisha twomucira amate mu maso, naho twomukubita ikofe tuzomenya. Oya, amategeko mu gihe ashobora aguma ari umunyeshuri, aguma afatwa n'itegeko rigenga amashuri yose mu gihugu. Cyo gituma twashimye kubyibutsa ejo ntihaze hagire ngo baragenda izo ngingo ziri ibintu bishasha tuzanye, mugabo biraboneka yuko hatari hake abana bigenjeje kubera amategeko ngo bibagiye kari. Le communiqué de presse du ministère de l'Éducation, de la formation technique et professionnelle. Le ministère de l'Éducation, de la formation technique et professionnelle, devant le constat qu'après la passation du concours national de certification et d'orientation, les lauréats de la 9e année ont bravé le règlement scolaire et ont fait preuve d'indiscipline notoire, la plupart allant même jusqu'à déserter complètement l'école. Le ministère voudrait porter à la connaissance de l'opinion en général et rappeler tout particulièrement à l'attention de ces lauréats de 9e année ce qui suit. Les élèves ayant déserté l'école seront sanctionnés conformément aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance ministérielle numéro 610-1076 du 17 juillet 2017 portant harmonisation du règlement scolaire type pour les écoles fondamentales et post-fondamentales. Et conséquemment, leur note obtenue au concours national sera de nul effet. Il en sera de même pour
pour les élèves ayant obtenu un échec en éducation. Leur note obtenue au concours national sera également de nul effet. Les écoles ayant déjà fait la première délibération devront considérer les aspects en rapport avec la présente décision lors de la deuxième délibération. Les directeurs communaux de l'enseignement sont chargés de la diffusion de la présente auprès de toutes les écoles de leur ressort. Ils devront transmettre au cabinet du ministre la liste des élèves de leurs circonscriptions respectives frappés par cette décision au plus tard le 3 août 2018. La direction du bureau des évaluations est chargée, en ce qui la concerne, de veiller à mettre en application la présente décision. Je vous remercie. La cause principale peut provenir d'une mauvaise lecture des textes réglementaires. Une mauvaise lecture, les lauréats qui croient que, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils ont terminé l'année, il suffit seulement de réussir les concours pour passer au poste fondamental. Or, ce texte, cette disposition n'élimine pas tous les autres textes existants, notamment le règlement scolaire. Alors, tant que nous sommes en cours d'année scolaire, les élèves restent soumis au règlement scolaire. Et les jurys de délibération, comme à l'examen d'État, tiendra compte justement du comportement de ces élèves avant, pendant et même après le concours. Est-ce qu'on peut passer aux autres questions, comme la question sur les grossesses non délibérées en année scolaire? On fait la très simple et circulaire. Il y a une question sur le centre d'enseignement des métiers qui ne fonctionne pas. Les centres d'enseignement qui ont été construits dans les communes, mais qui ne fonctionnent pas faute d'enseignants. Ou certains enseignants aussi qui fonctionnent qui travaillent dans l'enseignement des métiers, qui ne sont pas encore payés. Bon, je pense qu'il faut qu'on s'entende. Normalement, je vais préciser bien qu'il s'agira d'un point de presse sur cette question. Et au risque de phagocyter certaines choses, je pense qu'on peut prendre rendez-vous pour une conférence de presse pour notre question. Sinon, concernant la grossesse, parce que c'est la question à la une, moi je voudrais répondre sur un seul aspect. L'aspect concernant la représentation que l'opinion a probablement vous-même, que vous avez de l'enseignement professionnel et de l'enseignement de métier. La plupart des gens ont une représentation fausse de l'enseignement professionnel. Parce que l'enseignement professionnel, comparativement à la filière lettres, que nous appelons actuellement langue ou la filière scientifique, vous ne pouvez pas prouver que l'enseignement professionnel est moindre par rapport à cette filière. Au contraire, aujourd'hui, même la politique de l'État se fonde sur la promotion de l'enseignement de métier, sur la formation professionnelle. C'est que c'est un domaine en termes de profil spécifique, un domaine qui est plutôt plus avantageux. En termes d'opportunités d'emploi ou de création d'emploi, c'est un secteur qui est plus porteur. Je crois qu'il y a une fausse représentation. Le fait que ces élèves peuvent être réintégrés dans l'enseignement professionnel, je crois qu'il ne faut vraiment pas considérer ça comme négativer ça. Il ne faut pas le négativer, c'est positiver plutôt, parce que là, ça donne plus d'opportunités, plus de possibilités aux élèves concernés
de pouvoir s'épanouir davantage qu'à travers des filières traditionnelles d'enseignement. Est-ce une chanson de punir ces élèves, puisque ce ne sont pas tous les élèves qui préfèrent s'orienter à l'enseignement de métier? Moi, je voudrais m'exprimer sur ça. Ça peut faire l'objet d'un débat. Vous avez tendance à considérer les droits comme des obligations. Il ne faut pas confondre. On n'a aucune obligation de venir étudier après la grossesse. C'est à la demande des femmes. Ceux qui le voudraient, ils viendront se faire inscrire. Peut-être qu'il faudrait qu'on développe une communication pour leur montrer que l'enseignement des métiers, le secteur de l'enseignement professionnel est plus porteur que la filière de langue. Mais c'est volontaire. Ceux celles qui voudront bien apprendre, l'opportunité leur est offerte, donc ne parlons pas de sanctions dans cette